Shani kweli unamsikiaga Shani Queen? Unapendanaga na Lolilo? Namusikiaga tu. Huyu ndio ule Shani Queen. Ndio huyo. Unapendanaga na Lolilo. Ulikuwa na mtoto wa Lolilo, ulikuwa unavijua? Tasi bana bifahamu. Msikia? Tizama kwa vizuri. Mziki wake ndio huyu. Nilikuwa kabisa simfahamu vizuri. Marara muyote. Gute kandi mtichuti. Umuzizi hotel wari ugiye kuramukanya rero. Izake. Tuve muri yose tuje mu bindi. Ndashaka tugende kubavyeyi bacu jewe nawe ndashaka tugende. Munchuti zacu jewe nawe kuko nshaka yuko je tubana. Bakunzi ba Buja Hit TV, welcome mwese mkuri bigano vyacu nundi musi mwiza cyane turi gora namwe nitwa Aza Classic kuri my CV behind the camera ni School Professional bana uno musi turi muri centre ville hagati aho na hanu hekesha abariza bakuga benshi cyane benshi abari abantu benshi bagira ibintu byo gusukwa bagira ibintu byo ku mubibona neza rero uno musi ibintu bimeze neza cyane aho twaronse murabizi yuko ari umwigeme amaze imisabi agisibije mu gisagara cha Bujumbura amaze imisi agisibije cyane urazo umukobwa ninde ni Beblina subwa mbere wabonye kuri kamera za Buja Hit je nashimiye ko ndamusanga aho bari kwaramukorera urazo mpamvu nabishimye nashimiye ko ndamusanga ngaha ko ndafite stories nyinshi aho tuvugane nawe hari amakuru avuga yuko ashobora ko yasubiranye na Brinko urambuze no director bigize kunda n'abaravyara n'umwana ngo rero bashobora kuba barasubiranye mbega nivyo canke niza news zo mu Gisagara ariko amaze imisi ari mu matua ya filme yiwe Indoto byose rero bimeze neza cyane sawa yuko Scott aza ngaha kugira tuvugane nawe Beblina ari ngaha muri salon deja bari kwaramukora Beblina bite mami mama jambo mko bien mnaendeka fresh auntie mjambo uko bako mama ba bien hapa Beblina bite umeze neza nicara he Beblina Zaki sisi mbana hano wicara ndiko bominebe ariko ngaha intebe baje ingorane iraha rero niyi nuko je nicaye ngaho cumenga bagira banyuze mu mutwe mama biko hapa sasa hapa kawaida mnaongea Kirundi mnaongea Kiswahili vyote na kile lugha chetu kule mtaongea vyote ngambo ya pili sasa mama mimi sasa nianze kwanza kwa mama Beblina kwanza nikaanda mihoze mama biko sawa hii bibi suko binaitwa marasta hapa unaisukia ngapi hapa 20,000 12,000 kabisa 12,000 mbona mingi mama hakuna vya 5,000 hakuna vya 5,000 sawa kawe huyu binti unamjua huyu namfahamu unamfahamu yao unamfahamu aje namfahamu hapa kabisa unamfahamu kama nani namfahamu vitu gani unapenda kumuona Kiria wetu sana unajua anakuwa star anakuwa star wa sinema muziki vyote nabisikiaga tu kama anakuwa star wa sinema wa muziki mama huyu ndo unamjua Shani Queen Shani Queen unamsikiaga Shani Queen unapendanaga na Lolilo namusikiaga tu huyu ndo ule Shani Queen ndo huyo unapendanaga na Lolilo ulikuwa na mtoto wa Lolilo ulikuwa unavijua tasi bana bifahamu msikia tizama kwa vizuri mziki wake ndio huyu nilikuwa kabisa simfahamu vizuri mama hata tongera Beblina bite sawa Miss dashim uringa bariko bagukirira maswanya ariko mengana barakwaki mama mbona mmempokea Shani Queen yeye hivi tunampokea karibu sana tunaisha mpokea hivi yeye mnataka mwekee bisuko vya ngapi yeye vya 20,000 ni vya mdogo ni vya bei chini kwa huyu star 20,000 mngeweka hata vya 100,000 hivi tuna karibu kumpokea unaona meshe zake zile wako wanatengeneza pale anataka weke bile anataka weke hivyo ndio tupite tunampokea tu sasa hivi mida hii yani zile zako na watu zisahau usahau kabisa sawa Beblina uringa no musi bariko bashaka gukore ugiruje namwe ndinganye ne muri sado bagomba bankore urafise akamap
nta map mfise Isaac ubu yabakora umuntu kora bafite map ya Okay, nice. Ariko pardon aho namva nagutelefona bati je ndakeneye ko tukora ikiganiro amira ndi muri salo ati ndaje fresh wanyakiriye neza Beblina merci Beblina benshi barakuzi mu bintu bitandukanye ariko je nje ngaha kuri news nyinshi maze iminsi ndakumva uraje ko muri abakobwa ni mubura baskendos muguma muvuga kwanza numvise yuko ari clip ngo irusohore Beblina Ego hariho video iri mu nzira kandi ndibaza muri indwi nyirashobora gusohoka ijya ndirimbo yanje nise tugende twarimbanye na A-Flow Slim Okay, muri iyo video hari ibintu amabikini kama kawaida ibintu byinshi Isaac ni surprise yakozwe nandi yo yakozwe na Wise Pro bakuzi babuja jarek ni ngena mubaze Beblina jemeruka yuko kera hari igera tugize korana urambwira yuko tokora video cyangwa indirimbo udasavye uruhusha kwa Brinko ubone gute Isaac Ego ni kujya nyene nta kirahinduka yarakwemereye ubwo ndibuka hariho n'induru zigeze kuhaba hagati yawe na Brinko na J-Fire uravyibuka ndavyibuka Isaac ariko ubu ni gute ubu ni kujya nyene ni sawa aranyemerera Ego aranyemerera Okay, sawa jewe hari ikintu kimwe nabonye hari ikintu kimwe maze imisi ndumva narumvise yuko wowe na Brinko byari byaraheze ariko ngo mwagaruka mwasubiranye ukuri kuri hega Beblina Isaac aho nta commentaire nimwe mfise rukuri ariko nibyo mwari mwaraheba Boni twigeze duhebana commentaire gushwana bibaho kabisa kandi irazi ku bantu babakunzi ntabura akantu kabacanishamwo rero ivyo ni bisanzwe sinibaza yuko no bigiramwo commentaire cyane ariko ukuri nuko ubu muri kumwe Isaac yes or no Isaac kuba ubu mwasubiranye ati turera abana Isaac ntwigeze duhebana ntwigeze dutandukana nuko nyene uze kwimenye ibindi byavuzwe Beblina ngo asigaye kundo na icu Burundi kuko mama twa yose ngo naruguru ngo babona muri hotel imwe ukuri kuri Isaac abantu baravuga byinshi rero kuri ibyo nta comment nimwe ndabifitiye ikintu nigeze ndakubwira ikintu Burundi hari ico arakubwiye kuvyerekeye ibyo bintu baguma batuvuga ko nta nakimwe arakubwiye rero simbona yuko nta nakimwe ndanamubaza kuko je amakuru nawe n'abantu bababonye hariya Beblina na icu Burundi w'abana Isaac abantu barabesha muri ya project ya film ya je navuga yuko gusa abantu ntibabura ibyo bavuga Isaac yaruguru ngari mu bikibaza mu bintu bya filme amalancement mugasha babona muri hotel imwe sinibaza ko bigeze tubona muri hotel n'umunsi wari imwe na icu Burundi ego ihereni riravuyeko zamani ni yakuna bandika ko racomeka Isaac je navuga yuko ibyo bavuga bya icu Burundi si by'ukuri no by'ububeshi ego nta munsi n'umwe uratubona je na icu Burundi muri hotel n'umunsi wari nene ruguru washikira kwa ruguru n'amalancement washikira kwande warara ndafite inshuti ruguru yego warara mu hotel gute kandi mfite inshuti umurizi ya hotel wari ugiye kuramukanya rero Isaac tuve muri yose tuje mu bindi Beblina muri mbyikazi yari mu gaciro gadasanzwe urebe ngo raje n'indirimbo yawe nshasha hajya tuzoyibona kuri channel ya A-Flow tuzoyibona kuri channel ya kubera iki muyibona kuri channel ya A-Flow mu gihe indirimbo ari gwanje muzobona kuri channel yanje yego okay sawa iyo ndirimbo rero iraje mu isanzwe umuntu ya sponsorije ninde je novuga yuko kandi video vuze ko yakozwe nande Wise Pro je novuga yuko ari aba manager banje management yanje management yawe nini management meruka mvuga ati ngo sindashima ko ndayivuga ariko ubundi bazabihage uhageze ko ndayivuga management yanje ni The Brothers bayicu Burundi nyene ego niyo manager Vagari Isaac ubwo je ndibuka wambwiye ko manager bakuzi babujahid je ndibuka yarambwiye yuko manager wiwe ari hanze ubu babaye The Brothers bayicu Burundi
urabona The Brothers ikorana nyine n'uyo manager bo hanze urumva bose ni management yanje yego niwe yashimye kujya mu masinema bo amafilme byose ndakora umuziki byose ndakora kuko ndi muri management yabo Okay Beblina basi reka dufate umwanya gato turirimbire gato kuri iyo ndirimbo ndashaka tugende kuba byeyi bacu jewe nawe ndashaka tugende mu nshuti zacu jewe nawe kuko nshaka yuko je tubana hapo kuna mwimbia Flo kuna mwimbia nani Brinko na karimbo kumusaba ikigongo oya nta muntu nsaba ikigongo ndega Brinko ndamusaba ikigongo kubera mzazi mwenzao ntacyo nimshamkosea sijamkosea okay akarimbo keza cyane ngo yitwa gute ndiri yitwa tugende mujehe muzanze icyumviro kirimo indani abyeyi urambwira ati tugende kubazi okay hivi ushaka kutambulishwa kwa wazazi wewe mkunzi wa nimeshaje kutambulishwa na wazee ba Brinko barakuru avec des enfants gute bato babanzi yego baranzi ariko sha ariko arambesha we rindira zomurondera Brinko byabibwire neza mara barahebanye mara bagaruka basubiranye ivyo rero ntavyo abana bacu barakomeye ariko bameze neza Izake abantu baravuga cyane abana baraho barakomeye kuri nta hajya Brinko arabarungikira kuri akanoti ko kubera gata Sio watoto nazifanya Izake nabana biwe ige ni obligatoire kandi uvuga ngo nivyo yiyumvira ni obligatoire ku bana yego Beblina sigakora jewe business zanje kuke nyene Luiza twibutse c'est business nyinshi ndadaza impuzu z'abahungu ndafite salon de beauté yahe niyi yasi iyi ni mugenzi wanje yego kuri utagiye muri gwawe je nga muri gwanje je nshaka ko bankora umukozi abikora ntawe mfite na uhari iramaje yo salaire mkanyosha mkanyosha majahe exactement abanyakanyosha ko arabakino kiganiro bamwe Zake ni mkanyosha bo adresse nakaye turakeneye kumenya izi wawe nk'umurundi kazi nk'umurimbyi kazi kumenya ibyanje Zake je ndumurimbyi kazi urabizi ndumuntu ngira business ndagira business ndadandaza impuzu z'abahungu ndadandaza ibintu by'imishatsi y'abakobwa uwo mutahe wo ukurahe nivyo ndiko ndakubaza umutahe ntake wawukuye basi umutahe umugabo niwe yawumaye inde umugabo Brinko nyene Zake umugabo wiwa Brinko cyangwa hari undi mugabo Zake ngira ni Brinko umugabo ndashaka kuvuga ariko gabana yanje okay jewe ndumenga ndafite ibintu byinshi kumenya iwawe ariko n'umwanya ndukundira duje turi mu kazi abantu bariko barakora niduterera ambutiyaje nyinshi mu bisanzwe abakobwa benshi babarenje kazi kandi katubwira hari ingorane kenshi mugiye ruguru akaba ingorane bashaka bajya mwaduganye bashaka ibintu byo ko mujyamana n'ibiki izi challenge zirakubako bumaze imisi uri matuwa ruguru uramenyekanisha izima yawe nshasha Izake ibyo bikunda gushikira ku bakobwa birekura ku bakobwa birekura sawa je navuga yuko je ntibiranshira ko sinirekura sinirekura kandi haro uri mu kazi ntiwirekura sinirekura ngo nije upfa gutanga kireke apana tugitugwaro nabo dukorana akazi gira barabizi haro limit hari umwanya w'akazi witwa kuri umugore w'umuntu uratuza kugira limit uri umugore w'umuntu yego turabizi kuba umugore w'umuntu anapeta kwambara impeta Izake ivyo birabesha ariko gabana okay sawa ari byiza Beblina umuziki umazemo ikiringo kitari gito uravye na experience y'umuziki uri kuragenda urabibona naho wavuye urahabona ubona itandukano riri hagati y'umuziki wa kera n'ubu sha muziki w'ubu vraiment urateye imbere tuko tuja uragoye cyangwa uroroshye oya novuga yuko ubunye wobugoye ko kare wasanga umuntu agiye muri studio akaririmba ugasanga umuziki wiwe yani sinzi ngana bivuga Izake
umuziki rero mu majambo make wowe ubona ko ugeze umuziki navuga yuko umuziki wacu ugeze kure cyane kare nta muntu yamenya gushira umuziki muri YouTube yarawusohora afunaisha amasimu yake yama mu studio uko inje ariko ubunye basigaye bazi gusora umuziki bagaca bashira muri YouTube kandi bakamenya ngene bashaka kubyitwaramwo mu gihe basoye umuziki ugasanga rero ubunye urabona inyungu y'umuziki kandi nta nyungu wabona sawa duse nk'abasoze ikiyago cyacu cyashaka kumenya Beblina uhuye n'umuntu avuga ati uhuye n'umukobwa mugenza akagupropose urukundo jaka kumenya inyishu mwishura akampropose urukundo kwa nkunda dukundane yo bari umusazi uti yo akunkunda gute bo kuvuga mu rukundo urukundo umugana umugabo kujya yo bari umusazi zake abo kumukubita yo nkunda kugira bigende umuhori yo nkunda kugira bigende ese ibyo bigezweho tuba pede sizani iwanje kubyo bintu byo haba oya ntibiragushikira nibiranshikira kandi singene yuko vyonshikira umukobwa mgenzi wanje akambwira ngo ndagukunda je t'aime ni fu no mubona ko misatsi okay sheri wawe hagera saving muri telefone yawe gute izina giwe umusheri wanje yashize izina giwe wewe izina giwe muri good nanze izina papa fulani papa light right zake nani zo pisi wara mu plot zake ndamufasha sawa Beblina mu bisanzwe abarenze kazi benshi barahura na challenge nyinshi challenge umaze guhura nawe Beblina n'ukuri yaguteye stress ni ego no munsi nibuka ngiye muri concert ya Tukiri the Queens mu Rumonge umunsi tugiye ava tugishika badufashe neza cyane tugira dutahe rero amahera yacu yarasigaye baduhe bakatunyoa kwasa tunataka kufanya vurugu unaona pambana sasa kubati mbaya si wasichana hatuna nguvu yo nicho kinovuga nawe nacho kitigeze kinezera mu mutima wanje Rumonge okay burya hagati ya Araflo na Lolilo ninde handsome Isaac jebo sindabemera urumva cyo nabagije ninde ari handsome boy mwana handsome boy Isaac je nimbe kwanda bakunda bose bona raba handsome umwe muri bo ninde handsome ana bose iwanje ndabashira barangana washira no bashira he kuya nyene kuya kuntu bangana bose no bashiruko barangana barangana kuna mwanazizi mwingine sinika kuna mtu anamzidi mwingine wote wako sawa okay haja Shani Queen na Esther Nishi ndafisa time meza kurutuza kuri wewe ubirari nabeshe asi ukweli tunaongea Esther Nishi ndamukunda ni my friend tukutaye pale kumataye kwa Queen ni my friend just ndabakunda je navuga ko bose bangana amataye urumaze kwimvira kwisiga mukorogo sindi yumvira kuko je navuga yuko nshima Imana yandemanye inzobe yanje kunyene yagira inzobe urirabo je ndibaza nuvuga ko ndi inzobe ko ari nkabo ndagusumba inzobe zake sawa black and white umuhungu ari akuryohera kurabana niwa wagati wabahungu b'inzobe n'abahungu birabura abahungu bakuryohera kurabana zakushaka kunteranya kuraba shakunanya n'abahungu oya ubagudira umva ushaka kumenya proposition zawe ku bantu basanzwe novuga yuko umuhungu akuryohera kuraba cyane hagati y'abahungu b'inzobe n'abirabura je umuhungu angyohera je wari wese yaba ari inzobe yaba yirabura iri mrazi tu nimpende ego okay Beblina namaze gushikira ukabona umuhungu ririmo gacumukunda ego hapo ushamwambia mwanaume kama unampenda live ataanza kukubwira wewe sijayumwambia ila nimeshawahi kumpenda ila nashinda kumwambia najiziwia na kwa bahati nzuri nikajiziwia na akanipenda na yeye akanitongoza mambo ilikuwa nani ule siri yangu sawa Beblina asante sana ikintu umaze guhabwa ushahongwa cha beni kitu gani nimeshaongwa kitu cha bei Isaki nimeshaongwa vitu vingi gari ushapewa sijapewa gari lakini salule hongwaga Zaki mimi niko mwanamke na jamii mimi sijaongwa sado sawa okay kile cha beche ulihongwaga na mwanaume kitu gani ukirudi nyuma kwanza ile sado nimekwambia ti labda mwanaume amenipa mtaji
sisemi uongo. Ndio ndafise basaza banje bari hanze. ari vuguruje Wananijua. uri vuguruje ujya so umuhungu si umugabo wawe kandi yegwa no umugabo wanje nawe harimwo umucango wiwe ariko ava yuko ngira ico kintu amahera ya mbere nayo musaza wanje. Message ubonye muri telefone yawe block uyo muntu windi ari kumubaza byinshi cyo mu block direct bime bimeze gute uri umuhungu mbye ngo I love you nikiona kama hufai kwangu mimi nakublock hafai ni hai so unajua kama hafai kuna hivi watu jiheyadukiza izake kazomva bite ukambwira ni sawa Bibline amkuri miss ko kama takazoea sinda kwishura kacubandanya nca ndakubloka ego baramaze kubloka Bibline baramaze kumbloka nindi yakubloka hagati yari umuhungu ari umukobwa basubiruka abantu bambloka je n'abakobwa sabahungu kubera iki no usutwa ndo umuntu akunda usutwa ari bo bakubloka kubera usutwa ukideta mambe usutwa na kuchana kisha ni block sawa Bibline adusozere uriko urategura byinshi byo gukora ariko abantu kumere barakeneye kumenya Bibline tumukeneye tumuronka gute ku ma shows Bibline ashobora kuba kuri video birakunda bo nimba nigeze kuba kuri video sinibaza uko byo kunda kumba kuri video urazimvye ubu ndazimvye vraiment nigeze kuba mu kuri video ariko ubu sinibaza bo sinzimvye complete kuko ndafite management sikintu cyose nshobora gukora kiri hanze ya management yanje uyu rero ni Bibline hajya bazina abanyakuri ni amazina yanje y'ukuri ni Nshimirimana Janet Blina Bibline yavuye Bibline nuko nyene bana rya Blina Bibline na mazina yiwanje yose ari muri identité ari muri attestation zanje kandi bifite byangombwa bingahe ni karanga muntu yonyene ushaka yuko je ata passport mfise zakamana ngiye muri Kenya gute c'est laissez-passer laissez-passer nibaza ko Bibline ifite laissez-passer simbeshe ifite passport Bibline na business ajutokora we ni business ya ntokora ni y'ubumaraya kabisa ariko bavuga yuko burya tarinda giretse umala ndi yakubesheza maze kuja kwibarabara ugatinga abagabo burya n'ubumaraya yego ya business nayo nokora je nka Blina Bibline haruka gusengerwa ryari mu cumba n'umuhungu gusengerwa kubikora izaki kubikora ndi kumwe n'umugabo wanje azi imyaka ingahe umwaka umwe abunye umwaka umwe n'amezi ukabisa unajikaza kabisa mwaka najikaza yes hajya ufashwe bigenda fatwa kubera ikintu cyose no mu mutwe gute mfatwa umurinzi w'umuhungu muri industry umaze kuraba bati sha vraiment je ndamprefere ni benshi za muri revye bati uyu omwe no mwemerera basi ko tunasohoka basi nawe bitoba ariko uyu no mwemerera omwe ego bariho ninde sinovuga ngo nabahari kubangaye abahungu bacu b'umuziki ni batatu tugire batatu top 3 wapo tu we top 3 abahungu vuga ati aba baririmbye jewe n'ukuri nubu nyene baje kumbwira ati I love you bica bigenda nta kuri izake n'ukuri nibanga ryanje kuko baca bishima aho bari ibanga giwanje ko baca bishima sawa Bibline merci beaucoup ariko kandi kumure ndakwifuzirize akazi keza n'ivyo uri kurakora ururani urakoze cyane namwe ndabashimye nimekustresse hapana izake Soje bino turakora na challenge yana tunaulizana sana ego kandi si bibi kubaza no kwagize neza kuko uri muri cyangwa uri umusitari tegeza kumenya gukurikirana amakuru yo muntu Bibline naje nshaka tuzoze kiyago cacu cameraman ari kino nyibukije cyiza cyane nshaka nawe micro hama umbazi icyo ushaka Bibline ndagutera inkuru ahora shaka kumbaza ibintu ntabimbaza rege ndagwe rero iro opportunity izagufite imyaka ingahe yo nari birakeneye ko imyaka yanjye bimenya ndabikeneye ndari niyo ndibuka ndamaza mu ndakubwiye sawa Isaac ni ikihe kintu kigutwara umwanya munini cyane aho uri kuragenda hose aho wicaye ni ikihe kintu ndakunda kuraba ama interview y'abandi cyane
cyane ndumva ndakunda kureba ama interview y'abandi cyane ngire bakora ngire kandi abantu batandukanye East Africa hose nitwa Isaac Classic nari kumwe na Beblina twaze neza mama asante mimi nabaga kuna bwana wambie watu wa television ya Bujahid wambie wafanye subscribe Hapana. wambie tu mama wambie vinaomba mfanye subscribe kwenye Bujahid ba mama benzako Wambie. Ngoko natuma kule mimi nataka wewe mama mama unatuma kwa mtoto haya mama tuambilie watu wafanye subscribe kwenye channel yake Sio mimi. Uza na vitu. wafanya mama alikuwa aliweza mama alikuwa aliweza rudia tu mama mama Isa leo yuko wapi pale watu wanakutaka watakupata baba tena namba yako ya telefoni Hapa ku galeria hapa. wapi namba ya telefoni mama poko watu wanataka wasuka Ya poste. mama kama mimi unaweza kanisuka Wewe. Dread. Sasa nipendeza. Unaweza kupendeza. Beblina unaambiaga unanibaniaga. Merci beaucoup rero gero neza cyane. Siko twakoze cyane nitwa Isaac Classic nakumena Beblina n'abavyeyi ngaha bakora akazi ko gusuka mutabimbona ibintu byose byinshi. Gira subscribe like na share kuri channel yacu ariko kandi dabibutsa yuko mama iko na jidoga kuliko nje subscribe. Sema tu mama. Ika arikari toga ngo subscribe mama. Okay, sawa reka dukarukire ngaha tuzosubira undi munsi ariko ndabibutsa yuko Bujahid ushobora kugirwa photo shoot video zose nziza muri Bujahid zirakorerwayo ukuri kwamye dukorera kuri Galerie Flick and Flack mu gisagara cya Bujumbura hafi kabisa ya House Bonisha FM hafi ya Palais des Arts ushaka photo shoot zisara Beblina tuza muri photo shoot yake Ahubwo na rendezvous zake. ngo muri photo shoot kubitwa amafoto atesa Zozejo. safi kabisa kuri kila social media za Beblina uzobona amafoto meza mashasha agiye gushiraho ya photoshoot ziba bimeze neza cyane ubundi munsi rero zosubira bye Loki Nene